bakunzi bacu bakunzi b'ishene yacu apprentissage niyo ngabo turabandanya tubigisha none nega yemwe ko tubakunda nta kundi reka tubarambire mwumvirize erega ntitubwira abanyeshuri gusa kuko tubwira n'abantu bose batwumviriza ushobora kuba ufise inshuti canke umuvyeyi agomba kurungika umwana tubwira abantu bose b'imice itandukanye n'abakiri bato kugira bakure bavyumva kandi bazi ingene bigenda ariko rero ntimwibagire ndabibukije gufyonda kuri s'abonner ou subscribe mufyonde kuri j'aime canke like canke mufyonde kuri partager ou share kugira ngo bigende neza hanyuma ntimwibagire gufyonda ku kanyenyeri kugira ngo muzoronke ico bita notification ni ukuvuga igihe cose dushizeko video muce muyibona mutarinze kuruha kandi atawundi arenze kubabwira uno musi twahinduye ikintu sinzi ko mubibona turiko turasoma akantu twahuye kugira tuganire hari aho duhora dukina umupira tugakina basket bon canke ping pong n'ibindi uno munsi twahuye muri ambiance nyene y'abarundi ari naho dutamba mbere niba mutari mubizi kandi je nibaza yuko ivyo ari vyo mumenyereye gusumba mbere none ubunyegeri buyagira kwigufa vraiment bon okay reka ahubwo nduge kwijambo twarababwiye ibintu vyinshi sinobisubiramo byose ngo ndabimare mugabo ngomba ngire recapitulation y'ivyo twavuze wa munsi twaherukana icambere twavuze twari tugeze ahantu tuvuga ibintu vya procedure ya visa barababwiye ibintu vyinshi ivyo mu kwitwararika sinorinda kubisubiramwo kuko murafise ama video murashobora gusubira inyuma mukayumviriza mukayapartager mukabwira n'abandi ubu rero ngomba ahubwo dusimbize dutere intambwe urumva gusaba visa mu gusaba visa hari ikintu je nibaza ko bongerako hariho ibintu nkenerwa uje udasiga sinorinda kubivuga harimo permis de conduire utayifise akayica barabitubwira importance yavyo hanyuma bace batubwira rero na arrivée intégration sociale hanyuma na intégration académique kuko urumva muje kwiga hamwe na intégration professionnelle kuko ico muzoba mucitegura hakiri kare amajob n'ibiki sindabibavugira kuko barakuze bagabo banza musome hama muce mumbwira tora musome hama muce mumbwira n'akaji kararyoshe ivo ako kaji kiwe ni mugira la santé ok très bien ninde ufata ijambo imbere y'abandi Yvon niwe wakiri mutasha baramuhaza mugabo rero kuba muto naho ni avantage ino Yvon murakaze cyane hanyuma muze muravuga gose hanyuma umuntu urasabye visa nawe ukifurize urashobora kuronka ishuri uragiye gusaba visa tout ce qui est hébergement tout ce qui est garant financier washoboye kwishira ku murongo rero waronse visa ukwitegurira kuza jewe personnellement ikintu numva wokwitegura d'abord ukitegura mu mutwe cyangwa mu mutima kuko urahinduye ahantu uzuhura n'abantu bameze ukundi utahora uzi canke ivyo wahora uvyumva gusa donc il faut kuza witeguye yuko uzuhura n'ibintu bishaje ni ukuvuga changement de culture changement de culture ico bita choc culturel zizoba mu kurya barakoresha iminwe uza bakoresha intambi n'intuze ino bakoresha ifusheti n'imbugita canke niwahora uzi guteka utegerezwa guteka babwira ivyo guteka uzi guteka
uzokwitekera urya amapate gusa minsi yose cyane naho abaspaghetti cyane naho ukora amafiriti y'ibiharage utazi guteka bon bref il faut vraiment yuko uza witeguye mu mutima ukamenya yuko uja ahandi hantu ukiga ibintu bimwe bimwe guteka ukiga ukamenyera ku buzima bwa wenyene kuko ngaha kenshi uzosanga uri wenyene ukamenya yuko kuzoba wenyene ari normale kandi ukazomenya yuko kure y'abavyeyi kure ya système d'éducation uzosanga zitandukanye yego nukuza witeguriye shock culturelle ntibigukange mw'ishuri nyimba mwahora ukoresha mwigisha wahora mubona akoresha ingwa ugasanga mwiga online ntibizonti akabiruka byose kuri internet kuri plateforme mukoresha donc soyez pas étonné du changement de milieu uzoba déstabiliser mu misi ya mbere nturamenyera gufata uzozimira rero ivyo bintu byose nuko uza wabyiteguyemwo hanyuma ukaza witeguye permis de conduire ukayizana kurumva murarondera ngomba ugashikeko mu mwanya muto dufise uje hariho amadokima urondera kugira ngo ushobore kubino ni ukuvuga ijya viza yonyene ntigukwiye permis de conduire pour moi woyirondera kuko d'abord turafise imana nk'abarundi ahanye muri iki gihugu twemerewe gutwara en tant qu'étudiant ibindi bihugu suko ego ibindi bihugu suko kandi twebwe icyo mumenya nuko deja naho uheza amashuri ukaronka akazi uhinduye titre de séjour genre de titre wahoroma étudiant ukaba statut de travailleur bashobora permis y'abafaransa directement nta procédure ujamwo 6 mois pour passer si cyo kimwe n'ibindi bihugu quand même numva twe ni chance dufise hama icyo mumenya nuko déjà uriko urasaba nk'akazi y'amajob des jobs étudiants il y a des fois bon la plupart des fois on te demande t'as un permis oya mugabo ni iki bita job étudiant kibabwira uzobukoze kandi uvuge rwose bacumva donc ni amajob adufasha kuriha inzu akagufasha kubaho kongereza udufaranga tw'ishure bon déjà iyo job étudiant udafisina normalement ntusubira kudepanda kuri wa muntu ku bavyeyi bakenye n'ibiki kuri wa muntu yakuru simaka baba bakenye déjà ubafashe erego ntibivukana umva déjà ntibivukana batoyi bawe nabo babeho neza we ubaveko urumva d'ici 2 ou 3 mois urashobora kuronka ka job étudiant hama ugaca wimenya kaba ugashobora kuriha ya nzu yawe gufungura ama déplacement abavyeyi mukamuvanyeko ahubwo akaba ari wowe uzo uramurungikira ka musteri canke agakoka ko muri weekend ati si vya bindi ngo abo barahinduye bavuga ngo rurakura bakarurya canke ni rurakura rukonka umwana rero déjà des fois barakubaza t'as un permis ntibanakubaza n'imodoka kubera ino déjà permis kugira uyice kiragoye cyane ndabizi biragoye birashobora no kugutwara 3000 euros 3000 euros mu marundi nangana ukanayoberwa kenshi hariho umuntu jewe nzi yapashije imyaka 10 byanka 3000 euros déjà marundi ni plus de 9 millions alors que mu Burundi kuyica nangana ni 100 ni dans les 120 000 bon warishana ntuze dufate 200 combien bon ni mshobora no kurenza 500 000. Ok, d'accord. uvyitegure hakiri kare ariko wewe ucunaduga no kuvyerekeye intégration académique kurumva baza baje kwiga ico kintu baragikeneye nk'umuntu yahejeje je mwana ngivuge kwanza umuntu agishika vuga gose kubera ndamaze imyaka myinshi mugabo namaze kwakira abatari bake nabo abakiri en fait urumva iyo ugishika ngahanye bon généralement uragira chance benshi baragira amachance
bakaronka abantu babakira b'abarundi bakaba rero bakabashikana mugabo ikintu gihari mu abantu bavuye mu Burundi nuko bibaza ubuzima bwo ngaho cyo kintu bwo mu Burundi bavyita cyane no kuba ko utoroshe mugabo wa ntibaze yuko azakoma ari nkari hari ariko mbe Audrey kuri kaminuza mwavyita ibitutu muga mu gifaransa ce sont des illusions bandanye mugabo urumva ni bari mara informe basibo urumva kintu wabwira rero bwa mbere umunsi wa mbere bishobora kuba bakira akantu hariko hafi yawe ni bon ngivyo bintu mugabo ikintu wagira acigerageza kuguhamaya ko umunsi bwawe guhebeye umenye ko yakwigora umuntu agukunda bivuga yuko aca gutwara akakoreka ahantu kw'ishuri ati déplacement bigenda kuzokurira tram metro bus uku amazi zobwirwa akagerageza guha information menshi no kuvuga ni nkuko ubuzima ari course ego akagerageza kugira ngo ibintu byinshi bishoboka mu mwanya muto uzokinira muri iyo minsi n'impapuro byo kurondera akora aha mu Faransa ugishika bisaba impapuro nyinshi ugishika ni biraruhisha yego urumva impapuro nyinshi urondera rero icashene negaruke ko kubera arabona bibona nzokabwira ati ngurumva ngo hagiruko ya araguha link si à toi de faire le reste link no kuvuga ashatse kuvuga yuko ikujana kuri internet bimwe tubabwira ko tagufyina tangura kuvyimenyeza mukiri hehe makenewe test byo kwishuri bya ma sécurité sociale byo gusaba amakafi gusaba byo kugufasha kuri inzu etu rov na ma social sanzori ngambwa ni impapuro utezo kucurondera ngaha hama imbere ngogerageza kuya kuri aspect yerekeye umuntu azoguha byose azoba akantu kamwe c'est à toi de faire le reste soyez curieux byo kuri internet abintu bikora gute uri umuntu tewo dufite ukoko umuntu ukure uzo wakoze yego hama icya kabiri ngembe kintu cerekeye hari umuntu yakije bavuga ati kuri wenyene iki kandi imisi ya mbere uronka ibibazo byinshi ari nk'abantu babaje ari bato bafite impande y'abavyeyi urumva ugiye ahantu hawe wenyene iki yagoye mu mutwe mentalement jiki nabona impanuro abantu bose bafise ngaha ndababwira ati ibintu bikoramo bigoye canke biruhishe canke bigize iki uze kwibwira umuvyeyi canke umuvyeyi canke umundi muntu yari proche yita ko akubera afise identité parentale yuko ayo akiri mu Burundi atigeze abiburaye uza kuhakura konti ni wa mugani bavuga ngo ukuri kumenya uwukuzi ego bandanye ico nico kirakomeye kuvuga uwukuzi ego merci Yvon ndabasaba ati nimba ufise umuntu w'umugenzi cyangwa umuntu uva ko muri proche ushobora kuyagira no kuvuga yuko umuntu akumviriza biraryoshe ahamvuze ati haciye nk'ukwezi kumwe amezi abiri abantu bagira ibibazo byinshi hano bashaka no kugaruka arabo vyanga vraiment ndetse bagaruka urumva ni ibintu biba bisaba yuko birakontuna ntibuzira ngo ngaha basi no kubivuga akakumviriza kuko mu buzo uriko urafite inta canke zitavyumva urumva ntabwo abitahura kugira rero umuntu basi jesi no bakora umuntu aguhinyisha mugabo yumva ivyo urimo ashaka kuguha ama directive mugabo ndetwiyo akumvirize tu ivyo birohora mu mutima w'umuntu mugabo kandi nabo nyene bamenye kubaza kuko mu Burundi dufise ukwibako kwimenyera n'ubwishimerega abarundi turabufise hajya ego bindi bintu rero bindi bikurikira maze gushika ngaha uzomye nabivuze mu audio yandi na video yandi navuze ati en fait ibintu zocamwe menye ko abarundi ntabiciyemo yageze kuyaga n'abasi bumvirize ça va te permettre de faire des raccourcis plus rapides kubera bazogufasha kugerageza ibyo uzokora camwe bakubwira inyishu zihuta uri umuntu yibako naho uzofata umwanya munini hamuruhe banashima bigure ko n'ama consequences bigorana ama icya kabiri nagira mvuge ko cerekeye mu ishuri je nagira mvuge c'est pas un domaine X cyangwa ikibantu bose pendant les examens très important very important very important yeah non il faut être rapide mais non en fait uzi yuko uri rapide mugabo ni washikanga udusanga badusumira rapidite
ibintu vyose vraiment. En fait naho uba wiyemera udusanga ushitse ngaho uzibona ko badusumba. Kandi isomero ukaba uravuga cyane udusumbya hakitse Donc il faut kwiadapta rero, il faut kugerageza kwiadapta Jean Pierre na Pelite yabo. soyo uvere n'abantu urumva. hama kino shagire mvuge ikintu ntabuze cyo guteka cyo gira iki afise n'ubuzima vraiment deja umunsi wo ngaho uranyaruka. Exactement. Bukeye babwije Rero déjà mutamuca bwije déjà. Meme nani numa project konga mugabo ushaka kubwira abantu harabuze ugishika ngaha uragira basugira ama information menshi kuri métier de ville gira de place giriki mugabo muze usaba pour ici en Europe c'est pas seulement les étudiants dans le Je connais une fille qui a déprimé. plus organisé. Il y a une fille qui est arrivée ici en Nancy, qui a déprimé. Automatiquement, elle est rentrée au Burundi parce qu'elle ne pouvait pas. Moi, j'ai essayé de lui donner des conseils. Mais comme je voyais qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle n'avait jamais quitté le Burundi au niveau mental. Bandanya. En fait, c'est un monde qui va très très vite. Quand il est une chose, everyone is busy. Everyone is busy, yeah. Ntabwo uzoronka umuntu mwumva ngo grand frère cyangwa ntibibaho. Umuntu wese ari busy, peu importe icyo arimo ari busy. Mwanya nyaruka. Rero icyo saba nuko plus d'organisation ukamenya ryari ndiga, ryari ndateka, ryari ndagira isuku mu mahomba, ryari ndagira iki. Ryari ndakina, ryari ndatembera kuko il faut aussi des moments de détente. Kandi ntabwo uzosanga uri charge vraiment. Utari kuriga nk'abantu bigaho ukacongera ukanakora. C'est encore plus difficile. Hama abazi ma permis pour avoir du travail et tout. Je navuga pendant l'été murakora kanakorera. Giacomo job ego. Pendant l'été cyane ça c'est une façon universelle. Bazita job étudiant. Au niveau national guhera muri mai ibibazo byagabanuka juin barakora gushika muri septembre. Il y a des formes mu kubantu ari plus d'organisation kugira ama savings bashaka kubika amahera bashaka gukora vraiment kubika amahera ku buryo ushaka gupasa au moins 6 mois même voir parce qu'il y a une grande de consomma gacha amahera vraiment. Et ugishika ngabo nga ce que je conseille ku bantu minimum avoir 3 mois 4 mois d'intégration, ouais. Banza umenye no kwiratira ukuntu deja rythme yabo gufungura byabo uhiga guteka kubirira il faut pas umuntu ava mu Burundi afise idée ngo bapreze mama ndatanga gukora ngo bashaka gutanga ubwabo c'est pas wala shima ima police abaza kugira uko bose sécurité sociale bon ushitse ngaha déjà ni nka mois et demi cyangwa 2 mois non il y a des fois d'ici 2 semaines ushobora kwiroha c'est pas des en fait quand umuntu wese angi ubwabo si iminsi yose vraiment donc ufata yuko n'imiburi bari byo kandi bose yafata vraiment 1 mois voire plus ça c'est plus général quoi la partie amakaye abantu benshi hama ikindi naco twovuga tubicheke gushika ngaha nico kintu cyo kwegereza abansi nawe umuntu ari izore hama Chitazo kabaza. Kandi ugize ikibazo urabaza kivuga. Kuko niyo wakigumizamo uca wiyahura. Turakeneye ko muhaho basha ntimwiyahure basha. Ego. Ino vraiment c'est vrai hari gato byinshi mugabo. Iyo uvuze urabona. Il y a moyen si. Nanje ico no kongera en fait mu musanze babivuze byo kurondera abageni cyo kongera kuri ongera kajwi ivu cyane kuri kote yo kwishuri bana nyine affecta no buzima busanzwe mugabo wandi yakivuze gusanzwe numva no kugira kandi kandi ari nk'ibyo kwishuri hageze nko gukora amatepe ja mu ma groupe n'abandi tepe ni travaux pratiques travaux pratiques oui ja hamwe n'abamenyereye
ahubwo nobasaba yuko ntuje hamwe n'uwundi mwirabure kuko uru rukoba rwacu ntimwibaze yuko barukunda cyane si kubatera ubwoba je hamwe n'abo bafaransa nyene niho umenyere ngene bakora n'ingene mukorana bandanya ni nk'ivyo ukabegera kw'ibisemba kuko ikintu maze kubona ngaha sinzi ko nobita kwisemba muga ariko bameze ariko usanga bo bibagora kwaborda umuntu mugabo parce que t'es l'étranger ils ont peur de l'étranger mugabo kandi n'abantu bameze hari usanga bameze neza usanga mutayaga ukashobazana abantu bameze nabi usanga abantu bameze neza mukaganira kandi soirée zo kugira n'abandi bagenzi hatabara abarundi ko yego abandi ko abandi usanga mufise mubaho mu makondisiyo amwe ntaco baba barushije abandi kubera imite muri kadre y'abarundi gusa kandi simpaka ubaza umurundi ino byose barabaza ego niko kadutunze mwana wa mama naho buri muri aeroport ukiva mu Burundi ugishika naho uba ugize escale ya 10 baza bon deja byose bavyanditse turafise indero yuko utavuga utabaza ushaka byose yuko ico utazi uco utekana ico nzi ukamara amamengo no baza kandi tubaze les agents de sécurité mugabo kintu nashobora kuvuga ni kuri kategori y'abantu bandi nabo nongere kuvyavuzwe abantu baza muri licence 3 master plus donc abo bantu yaha nongere mvuge ko abo bantu bararonka barabasaba à la fin kugira amastage hariho rero kiragoye c'amastage oui c'est la galère mugabo mais c'est pour tout le monde de la galère twese ko navécu maze gupostera nk'ahantu hashika 50 déjà c'est sans être retenu oya ndiko kuga 50 bitangura no tuvuga ahantu henshi n'ibishoboka ntaho baranyishyura arabagira 300 ino barashikana kuri 300 y'abana kajya amaswato basanga ça pète comme on dit ça c'est pour aider abantu baje mugabo sikintu cyo gutera seso gishika be focused ku by'ishuri hama aussi et puis après tu vas déjà après excitant yes time is time time is time time is time quand abantu b'abayetraje surtout harakani kare karavuga iyo by'abayetraje mimi napendaga abantu ba West Africa West Africa barazimba ashitwe twibutu ils se débrouillent les gars barundi twebwe pideur ni twica pideur c'est la pideur c'est la pideur ubu nyine kugira contourner système nga vraiment ni ibintu ri contraignant ku ba étranger bon je m'excuse mga c'est ça la vie biragoye ariko yabubuzi kintu byose arafise ukuntu bobo kandi barabwira n'amakuru ico gituma usanga bo bafise n'amarezo ugasanga bobo intégration ubuzimya gusumba abarundi kigingo yababwiye ngo ntibazozi no guharagoye bandanya bon mais on va clôturer abagenzi bawe ukaba nyene yuko ufise de bons amis aussi parce que muri iyo misi ya mbere ndabona abantu qui se perdent parce que ils n'ont pas fait de bons choix des amis urashobora gutora abagenzi bakujana mu rumogi bagutwara mu bindi bintu bah oui c'est fort possible surtout moi je me dis que mon ari muri master no mageze muri licence 3 abigiyemo c'est un choix mugabo il y a des fois où c'est pas un choix on est un adolescent mon gars qui a 18 19 à 20 ans presque relatif umuntu abashushe taramize shaka rero agiye winjira ahantu ugasanga nta gahunda kuko mu wese mufise ibintu mutiga bimwe mufise kumwe ngene mwavye muva mu famille amwe organisation si imwe pas les mêmes horaires à la fac à l'université bakunda by'inzoga canke kuba muryoherwa atagahunda muteko muriga
ubu rero ubuzima bwarahe kera bakiza ngaha kabisa France nyambere ndabegere je muri peux parler de mes promotions bajeje kwanagize nize mu Burundi ariko nzogera bose kera ntibabaza ibintu ngo umva waraheze ishuri kandi deja amahera akikima keso ndize ugasanga umuntu yize aguma yitondera ku buziga yicira amahera hama umwuka gukurikira cakene kicandi hantu cyangwa haca mu maho nyine akatubura aho nyine ubwo ubunye barakoze ati twereke baratonda barosana tanga ko butaduka ko wadubuye n'impapuro ziragoye kuronka ikibisi kudubura ikibi nuko utatoze no kwishimira urumva je nagisha ahantu Audrey ni conscience c'est la question de la conscience wowe warakoze neza naho kuyoberwa n'ibisanzwe cyane kandi mwabajene mutwumviriza kuyoberwa n'ibisanzwe muga kuyoberwa kubera gafyinyi si bisanzwe kuko urumva ngo yayobewe en fait c'est 30% y'abantu même une fois harimo n'abantu b'abafaransa c'est 30% de réussite reka ndabibabwire ko ndabizi j'ai les proportions en tête ego ikiganiro caramye caryoshe nagira ndababwire ku bintu bibiri imbere yuko nsezera aba batumire ibintu bibiri mfitiye ubuhamya mfise amadone akwiye icambere nuko le système d'enseignement en France et au Burundi si imwe ico mukimenyere les méthodologies ne sont pas les mêmes parce qu'il y a plusieurs méthodologies. Ugezino rero tu t'adaptes à la nouvelle méthodologie d'enseignement ici en France et puis umaze kuyimenyera uramenya birashobora no kwanga yuko uyimenyera mu mwaka wa mbere ukazoyimenyera mu mwaka ukurikira ce n'est pas grave parce que le taux de réussite dans les premières années surtout dans la première année en licence c'est de 40%. Mwabo 40%, 60% barayoberwa mwabayoberwa muri 60% harimwo abashika kuri 23% qui décroche ni ukuvuga badaheza umwaka baba barindiye guhindura amafiliere hanyuma abaheza ni ukuvuga nka licence batadubuye ntibarenga 35% kwijana ni ukuvuga yuko umva aho ni les proportions nizo ku banyeshuri bose ni ukuvuga saba étranger gusa nabo nyene barayoberwa we gusa urakora kugira ngo ntuzokwite ko ico bita umwikomo kandi noneho uyobewe urasubira ukabandanya ubibona birimo muri intégration birimo muri phénomène bita inculturation ça veut dire il y a la culture burundaise que tu as il y a la culture française utezo nayo nyene kutarojeta ni ukuvuga ugira rencontre de deux cultures nico bita inculturation bo tubipfurize rero kuza neza turahejeje bya biganiro byose ndashimiye aba batumire banyitavye iyi minsi yose ngira nabatwaye umwanya wo kwiga ndahumiwe turetse uwo yahejeje amashuri ariko ndazi yuko mu bigirana urukundo twashobora kubatuma ko nibaza ko muzokwitaba sibyo ego nuko rero muheze musubire mufyonde kuri s'abonner subscribe mufyonde kuri j'aime like mufyonde kuri partager share hanyuma kugira ngo bose babone ibi hama mufyonde ku gakenge rimwagira subscribe canke share kugira ngo muze murabona ibiganiro n'ibindi tuzobibazanira abazotegura kuza muri doctorat nzobagirishiriza ikiganiro cyane na je ndashobora kubibibwirira ariko kandi hari akantu karake yaduhaye kandi yewe ngoma ndayivuge cyo dukwize iminota 30 y'iki kiganiro nuko karake yatubwiye yuko yagerageje kenshi mugabo yo watoye amashuri nkane hagera imwe batakwishura nukuvuga ufise droit yuko baca bakwemerera we ntiyaravye ama mail emwe byaramubaye ko mugabo nta kundi arakababwiye ubwo muri aba ama mail ntiwigera uruha kuko ubuzi ico ushaka icanyuma ibintu bibiri tegura projet d'étude tegura projet professionnel genda urondere kuri campus France Burundi kuri Google twababwiye murasubira inyuma murabe ibiganiro kuri Facebook canke urabe ujya serukira hajya twababwiye hanyuma créer compte
shirako amafoto akwiye turabikurikirana bisaba umwanya bizokuruhisha mugabo akagumye bagumako nivyanka naho kuza umwaka ntutinye gusubira kweseya mundi mwanya ukurikira ndabasezeye bavukanyi Clark umusogonda umwe ko twarengeje iminota 30 bon ariko ikintu twagiye kuvuga vuga gose ngomba kubwira abantu bon abo mu wa mbere twababwiye abasaba kuva mu wa kabiri mu wa gatatu na master c'est mieux gusaba umwaka urimo cyangwa ugasubira inyuma no gusubira inyuma sikibi ego mugabo si byo genre gusaba umwaka urimo ntabwo uri muri mu wa kabiri uri kusaba domaine y'ivyo nyene uri kuriga usaba mu uwo mwaka urimo ntabwo uri mu wa kabiri sa mu wa kabiri namba uhejeje mu wa gatatu cyangwa uhejeje baccalauréat nkuko twita mu Burundi usaba licence 3 ntusabe master directement kubera déjà système yo mu Burundi niyo nga anye c'est pas la même chose. C'est pour la validation aussi des compétences. Ego. Donc ça mu gatatu hamabwire yuko ushaka kumanza gusubiramo kugira ije kuri même niveau n'abanyeshuri bungaho mu Bufaransa. Ego. Ico nari bagiye kuvuga rero. Abantu mutarose mwaka uheze mwiyakire murasubira mu postule ibisigaye muzoza murabaza ababizi n'abandi turakengurukiye ko mwatwumvirije kandi turabasezeye. Soma rero mushatse muze tubahe ko vraiment kuko ibyo gufungura ari byo kunywa birahari.